uraheza gukaraba ngo tugende yewe ntimuraheza gukaraba ngo tugende ntubona ko ngira mpeze tugende gira n'ingoga ariko ma iyo byari ikintu nshaka kukubwira ikintu nashaka kukubwira ni iki urabona uyu mukobwa wa Mary yari ngaha nta kintu na kimwe ashaka gukora ni nk'ubu ntiyoje iwabo iyo umuryango wose ngo warahoye nta n'igisandira nta bashangazi biwe agifise yogenda nta kintu na kimwe ashaka gukora ni uwo kuguma ngaha yirira gusa oya aragenda iwabo uransiga mwana kandi jewe kwera ibyo bintu mbariye n'ibyo ibyo uvuga birumvikana n'umunebwe ibyo umubwiye byose aragayana naho uravuga ntiyumva amatwi y'umenga yavune ntatubwire nasohoka agenda ahubwo n'ubundi yari yaratevye iryo jambo kwera niryo ryari rikenewe ngaha muri ubu urya mukobwa ntashaka icyo akora ashaka kwirira gusa naco ashaka guhereza amaboko ngo akore kwera inambireho bigize hageze n'ubundi wari waratevye maze iminsi nanjye ndafite koresheje udukwi data wanjye ngo mvuge ngo uri umukozi uvuye gusenga dusanzwe twari ko turakwigako urazi ikijyango gikogwe urakizi urabubona uyu muryango nimba ari ijisho wawuravye riherane n'ubu nyene ubu izosi nirikate rirebehe hariya burya iyo kataba agafura ndagupfuye n'izi wambaye nazigukura nkaterera mu nzu ukagenda amenya uko uranyumva ubu nyene ubu ntarabara n'iminota ingahe ngo mparure kangahe ndakubone wambiye mu urumva ntiwumva hashi genda kandi kirabwirwa n'icyumva aho cakabiri hashi tembagaririyo ahantu habona gute sindagusumye mugura urabona ko ari iwanyu ni heza ndakunda kuhaza nyene rimwe na rimwe nje gutembera nico gituma nakubwiye ko twohurira ngaha hama nizere yuko
ivyo nari nagupropoje wowe wabitoreye n'iki? Je muri uyu mwanya sinashaka ndakwemerera ngo mvuge ngo yego bivanye n'ibibazo nifitiye. Amilia, ndagukunda kandi cyane. Serious? Serious n'umutima wanje wose. Cyo bivanye n'ibibazo mfise ntibinyemerera gukundana kandi ndagiye kandi ikintu nasigaye ndakubwiye ntuzosubira kundondera ine kuko nanjye sinzi iyo ngiye. gusa ikintu mbona ni uko twokwibera abagenzi ibyo by'inkunda ukabyibagira. Amilia, kuba abagenzi ndavyanze kuko sinoguhatira kunkunda, ariko none kugiye nzosubira kugukurayo. nanjye ubwanjye sinzi kuko sinzi iyo ngiye niyo nzoga. Okay. Akira telefone, sibyo? Umunsi wagize ikibazo ico ari cyo cyose ntuzitinye kumpamagara. Hama niwagira ikibazo ico ari cyo cyose ntuzitinye kumpamagara. Nimero ya telefone nari nayishizemo uraza kuyibona yanditseko Joe. Sawa. Ugiye inzu bayifashe. Inzu yamaze gufatwa na banki, sinzi rero ahubwo urabusubira ivuga. None usigaye uba muri iyi nzu cyane. Je ndi mushasha ngaha, inzu yaramaze gufatwa na banki, wowe urinde ngaha none. Akamaro ko kuri kubwira kuko ntacyo wafashe. Pole sana kabisa.
amafaranga ari he? namaze kwituma mu muzigo Dubai. Bwira iyo washize amahera canke ndakugira ngo uragize umugore wawe. Urase kuvuga. Reka ndakwerekereyo ivyo ubyato kwihanganira. Wiz. Yes boss. Umugabo mufata kubiri. Wiz yarutsa. Dukwiye kuba. Muba muri hafi ko nenda bakeneye tuvugane. Sawa mukanya ndaje kume ngaho nyene ndaje. Umunsi wagize ikibazo cyo cyose uzitinye kumanuka hama niwagira ikibazo cyo cyose uzitinye kumanuka. Ni sawa? Ni sawa. Ndabona waje mu gisagara. Yego nashitse. None kubera iki waje kwicara hano mwa? Nari kwicara simfise iyo nja simfise iyo mva. Nyine nabonye no kwicara hano. Okay. None Amin. Ikibazo bise n'ikibazo nabaki. Cyo kugeza no nino saa sindagutahura wewe ibintu vyawe mu bintu.
igifungo vuga ikibazo cy'ufise umuntu amenye ko ntiyo gufasha sivyo narakubwiye igihe uzoba ukeneye ubufasha bwa bwo bwose I'm just there kugira ndagufasha ibibazo mfise ni birebire simfise aho natangurira simfise n'iherezo byosaba umwanya muremure kugira ndabikubwire simfise iyo nja simfise iyo mva ntaho mfise mba icyo nkeneye cyoba kimfashije na gatoya n'akazi byotuma mbona n'ibyo mfungura ari duke basi naturonka. Amilia ndafise agaproje ndiko ndategura sinzi ubinkundiye ko woza tukama turi kumwe ntabwo ndakugaye ariko sinoza kuhakora wondonderera ubundi bufasha wocishamo mu kumfasha ariko sinoza gukora iwawe. Okay, Amilia sindiko ndaguhatiriza kunkunda ngira ngo wumvise ndakubwiye uzoze gukora iwanje cyo yibaza ko nkomba mbere nze ndagufatiranya ariko ikaturabe kuno gufasha kugira ngo imisi biragenda nkumbure ngo naho buramenyera hano mu gisagara mbe urafise karangamuntu. Yego bo umuntu mwanya nta makashi ifise ako ndashobora kwandikira sheka umwanya n'umwanya wogenda kurotira sivyo